tuzirikane amajambo y'Imana duhereye hano mu nkuru nziza. Hari ikintu ijambo ry'Imana ridukebuyemo bose, Yesu adukebuyemo uyu munsi, akatwereka yuko ibitangaza ibyiza tugirira, ubuzima duha bwama burimo ibitangaza vyiwe, ko atari ubwo kwanjanjwa ko, ahubwo ko ari ubwo kwamisha, cyane cyane bukavamo iyo ngabirano idasanzwe yo kwihana kwa buri munsi, kugira ngo tugume dutumbereye mu nzira y'Imana, mu vyiyumviro, mu gushaka kwacu, mu migambi yacu. Ubuzima Imana iduha bukama butugarukana ngaho, kunguma twumviriza yuko turi mu bunywanyi n'Imana bwiza, kuko ivyo mukama tugirira birafise ico birondera kudushikana ko uyu munsi, ariko kandi murumvise yuko birafatanye n'umunsi w'urubanza. Ivyo mukama tugirira ni ukugira ngo n'ubundi tuze dutahukire urubanza rwiza bw'uko mu buzima Imana yaduhaye twamenye gukoresha neza, kuzigama neza, kugira umwitwarariko mwiza wo kuzigama ibyiza, ubuzima Imana yaduhaye tukabukoresha neza. Ariko igihe bitatuvyayemwo kuguma duhindura ubuzima, tugerageza kuguma tubuzana ku bwiza bw'Imana, ku shusho y'ubwiza bw'Imana, tuba turiko turibikira urubanza rubi, tuba turiko turibika ku rubanza rubi. Nivyo umuntu ntiyo bikora kumbura ubwa mbere ku gutinya ubwa mbere urubanza rubi, ariko akabigira ku kwanka guhemukira Imana, guhemukira urukundo rw'Imana. Twame dusaba umukama kugira ngo umwitwarariko mwiza wo kudapfisha ubusa ubuzima n'ingabirano zose Imana iduha, maze dushobore kubikoresha neza, vyame bituvyaramwo ukuguma turondera kwinjira. Iyo umukama ariko aravuga guhinduka, si kurya guhinduka gusa, nisha umenga no guhinduka kuva mu vyaha bimwe nja kwirega mu cemerezo. Oya, guhinduka ni inguvu z'ubuzima, niko ubwa mbere zigarukana ubuzima bwiza igihe hinjiye ikintu kibi, ariko n'igihe uri mu kintu ciza zikaguma zivyara ugukuza ubuzima. Ni ukuvuga iki? Ubuzima bugahinduka, atari guhinduka mu kibi, ariko kandi bugahinduka no mu ciza, bukava mu ciza cari kuri uru rugero bukaduga mu ciza gisumbirije, ku ciza gisumbirije. Uguhinduka rero ntitubigumize gusa ku ruhande negative, dans une part négative. Ni ukuvuga muri part négative, ni ukuva mu kintu kibi negative ukaja mu kintu ciza, ariko kandi kurafise part positive, ukava mu kintu ciza cari kuri uru rugero ukaduga ku yindi ndema yo ku rundi rugero, kuko tugenda tugana umwuzurira ubwiza bw'Imana, ubwiza busumbirije, ngo bw'indema ku yindi, umuhezagiro ku wundi, umugisha ku wundi. Nico gituma mubona no mu ijambo ry'Imana hariho ahantu Imana iziriza iti ntukore iki kintu kibi de façon négative, ariko Imana ikagira iti kora iki de façon positive. Imisi yose tuko turumviriza ijambo jambo ryo guhinduka, nitugume turaba, kuko iyo tuvuze guhinduka hari abaca batangura kwibaza, jewe siniba, bamwe barabaza kwireka gutyo, ngo pati ngo jewe siniba, ngo sisambana, sibosha ibitoro vy'igihugu, siniba igihugu, none waje kugira iki, kwirega iki? Nimba utiba urafasha uwundi kutiba, urakora ngo uwundi ntiyibe, cyangwa urakora ukagwiza ibintu.
kuko utabikora ufitiye ubushobozi, icyiza udakoze uba ukoze ikibi, waba ugifitiye ubushobozi uba ukoze ikibi. Nakuba muri bwa bukizo bw'abantu rero gusa biziririza bagumaho ntaco nica ntaco nkiza. Miseminari turi miseminari bakugize ko raporo ngo umuseminari ngaho ntaco yica ntaco akiza, none azova mwiki? Nivyo ntihagire ibyo wica ngo wonone mu kibi, ariko kandi ugakora ukazana ibindi vyiza bisumbirije. Turi kumwe? Ibintu nabigishije ngaho bitazanye ivyama muri mwebwe muzokubitwa nyinshi ku munsi w'urubanza. Hari abantu babaza ngaho imisi yose mukabona jewe ndimo. Mu gisoma ca mbere naho umukama akatwereka mbere yuko no mu gukora ibyiza ntibisaba kuba uri umuntu ahanitse. Mbere ibintu bihanitse Imana ikabihera ku bintu bito, mugabo biri mu rukundo rwo gushaka kugirira neza ubuzima. Muribuka ejo Faraoni twasozereye, Faraoni atanga itegeko ry'uko abana b'abahungu bose bategerezwa kwicwa, abavutse bategerezwa kubica bakabata mu ruzi. Nyina wa Musa mu mutima we wakumva ati sinshobora gukurikira iryo tegeko ryo kwica. Uyu munsi murumva ingene uyu munsi mu mareta atari make barikura nko gukorora inda. Ni ukuvuga yuko nyina wa Musa amaze kuvuga ati ntibirengane iwanje, yaratanguye kugururira Imana igikorwa cyo gukiza. Igihe cyose uzibira nabi uba wugururiye igikorwa cy'Imana. Kumbure bishobora no kugukwegera, cyane cyane n'impano muri sirku y'abantu bakora nabi bagaca bakwirundako, mugabo umenye uti ndahaye inzira Imana. Igihe wenyine ubwa mbere wanse kugikora. Muri iyo ngingo ya nyina wa Musa agira ati ndanse kwica ubuzima, Imana ikiramanuka ibirategura hakiri kare ingene izokora igihugu cyayo. Ntiyarazi ko uyo mwana yanse kwica ariwe azokiza igihugu c'Imana, akazokijabutsa akagishikana mu migambi Imana igitegurira. Raba kandi aciye kuri uyo mugore acaca no kuri mushiki uyo mwana. Uyo mushiki wa Musa arabijamwo aca ararereka kugira ngo arabe yuko uyo mwana adatwarwa. Bumvise ingene aca abijamwo akabwira uyu mugore nako uyu mukobwa wa Faraoni ati ndakurondera umuntu yo kurerera uyu mwana. Aho hose murumva ubwo buhinga. N'abateka mutwe munema y'Imana. Yega abateka mutwe sabiba gusa canke ababeshi. N'umunema y'Imana turategerezwa kuba abateka mutwe. Kagira uti ko nkunda Imana, iki kintu cyiza bishaka gushika ko n'Imana ndocahe mu nzira nziza zose zishoboka ngo ndagishikire canke ndagishikane ku wundi. Apana bimwe by'abantu basenga bakagira bati ngo Imana izobikora, ngo bizokwikora utangana. Oya, sheta ubwenge bwawe, shiramo ugushaka kwawe, shiramo ubuhinga bwose Imana yaguhaye, utora inzira y'ikintu Imana ishaka gushikanako. Hariho ibigirwa nawe, ariko hari ibindi bigusiga Imana irindiriye yuko nawe utera agatambwe ikibikugururira utangarire. Nyina wa Musa na mushiki wa Musa bariyumvira ingene bobigira, barateba baratora inzira. Hari abantu bahiriwe nubwo barara badasinziriye, mugabo baragishinga n'urukundo rwiza rwo kurondera inzira y'ubukiriro ku bandi. Abantu batarara batoye itiro na gato, biyumvira ingene bobohora ubuzima bw'abantu. Bumuranzi ubuzima bw'abantu buriko burapfa muri uko kubura ibitoro. Nk'uyu munsi stress nazindukanye ndumva yuko ntanguye kuraba mu mutwe ntarakora amasaha 3 kuko mvuze ngene niyunguruza. Hariho nk'abantu bariko baritanga bagerageza kurondera inzira
Imana ibahezagire kandi baduhera inzira natwe tutora inzira. Hariho abandi bariko babiriramwo bavyungukiramwo kutariko. Imana ibarinde, ibagirire ikigongo ntibazi ico bakora. Imana kuko abo bantu abo bantu babiri, nyina wa Musa na mushiki wa Musa, bamaze gufata iyo nzira, Imana igaca imanuka ikugurura umutima w'uyu mukobwa wa Farawo. Umukobwa wa Farawo yari azi itegeko rya se, agatoya akabona na Gahebere yari guca akaniga agatanguruza ati ubu ni bwa bwoko bubi bwatwinjiranye iwacu. Ariko kubera hari abamaze gufata ingingo yo kugurira inzira Imana bakanka gukora ikibi, Imana iraza ikabunganira, igacaho batari biteze yuko vyokunda, ikugurura umutima w'uyu mukobwa wa Farawo. Ari ku ruhande rwo bafashe ingingo yo kwica, mugabo Imana irashobora no guca mu bansi bawe ikagucira inzira. Igihe cyose ufashe ingingo yo kugira uti ndanse kuzibira Imana mu gukora inabi, nduguruye inzira, bizonduhisha mugabo aho nzoshika ni heza, hibagize ubuhe bwose naciyemo. Tangara rero ingene Imana ica ku bintu bito bito ikugurura. Ntiwigere wikengera ngo urubusa. Shiramo urukundo rwawe rwose, ubwenge bwawe ushobora gushiramo, cyane cyane ushiremo ingingo y'ukwanga kuzibira Imana mu gukora ikibi. Ibindi zovyugurura, utangare gutangaza ikuninaza. Umuntu ariko arabona ibintu Musa yakoze, hari igihe duhera kuri Musa ukabona umenga Musa yari igitangaza. Ngo Musa yari kubaho iyo nyina atabitangura, iyo mushiki batabitangura. Sinzi wigeze kuvuga ati inyuma y'abo bagabo bakomeye bakoze ibintu bikomeye byo mw'isi, haba hariho abakenyezi b'ingingo nziza. Abakenyezi no twazirikanye inyigisho itubwira ngo umugore ni nyina w'ubuzima. Hari ibintu byinshi Imana igomba kugirira ino si abakenyezi iyo batugurutse neza imbere y'Imana ngo bacine inzira Imana. Hari no muri iki kibazo cy'ibitoro hakenewe umukenyezi ntawuzi uwo ari we, kugira ngo yugurure inzira. Abantu ico gihe bakengerwa atateka rimwe bari bafise. Igihe cyose dufata nabi abakenyezi, hari aho dushobora gusanga turiko turazibira inzira y'Imana. Murabe n'umugabo yarokoye iyi si kandi yitwa ko ari Imana, yarinze guca ku mukenyezi yitwa Bikira Mariya, agapeyizani ko hari i Nazareti. Kubera iki? Ibyo bimenyetso byose Imana nzira bitwereka. Ukabura umukenyezi wubahwe, ukagendere, ariko ukagendere mu nema y'Imana, tugire Kristo.